turabaramukije nshuti bakunzi ba Nkerebutsi TV tubipfuriza kuroranirwa n'ibiganiro twama dushikiriza ku Nkerebutsi TV. Rero nkuko twama twabibasavye, utaraba umunywanyi wa Nkerebutsi TV narabe munsi y'iki kiganiro handitse sabone canke subscribe aca hakora, maze kuhakora hacaza agakengeri nako naca gakorako, aje kugakorako aca arabaho handitse tuti canke all, naho naca hakora kugira azokwama amashikirwa n'ibiganiro vyacu atangorane nimwe agize. Ariko kandi ntimwibagiye gusangiza ibi biganiro tuma dushikiriza ku Nkerebutsi TV bagenzi banyu mu gufyonda aho handitse partage canke share. Ntimwibagire kandi gufyonda aho handitse j'aime canke like, ntimujye kugira commentaire canke comment. Hari kwigenekerezo rya 21 Ruhuhuma umwaka wa 2025 mu kigo c'ugwaruka benshi bita Centre pour Jeunes Mabayi gihereye muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke, aho ugwaruka ruhurike muri ico kigo hamwe n'abakenyezi bariko biga inyigisho zijanye no kuzuruza impapuro zisanzwe zitangirwako ikori muri obere benshi bita kudekarara. Naho rero Nkerebutsi TV havuye yegera uwariko atanga izo nyigisho, ariko biga izo nyigisho, eka mbere n'umukuru w'ico kigo c'ugwaruka c'Imabayi. Ndabasabere mu batega amatwi mubumvirize. Nitwa Jean Paul Ndayishimiye, nkaba nsanzwe ndi umuconsultant formateur, ariko kandi nkaba ndi umujene entrepreneur. Twariko turatanga inyigisho kugwaruka hamwe n'abakenyezi basanzwe bahurikiye mu makoperative hamwe n'amasosiyete akorera ngaha muri komine ya Mabayi. Zari inyigisho zerekeranye no kwiga kumenya kudekarara ikori ritangwa n'amasosiyete. Rero zirya nyigisho twabonye yuko zihambaye cyane mu gihe muri kino gihe wanashaka twegereje mu gihe cyo kurangiza kudekarara ikori rya obere ryo mu mwaka w'ibihumbi 2024. Twabonye rero yuko ari akaryo keza ko kwegeranya urwaruka rwacu kugira ngo tugwigishe uburyo bashobora kuzuriza irya fiche ya declaration barihirako ikori muri obere. Ikori ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu, kuko imigambi y'igihugu ikogwa hifashishijwe amakori yagiye aratangwa n'amasosiyete n'abenegihugu muri rusange. Rero ibikorwa bijanye no kuriha ikori murumva yuko ari ibikorwa bihambaye cyane, kuko bifasha mu gukora imigambi yo kwiteza imbere mu gihugu cacu. Twotanga nk'akarorero ibikorwa byo kwiteza imbere leta igenda ikora ku nyungu z'abenegihugu, nko kubaka amabarabara, kubaka amavuriro, kubaka amashure hamwe n'ibindi byinshi, guteza imbere ibisata bitandukanye, guhemba abakozi n'ibindi. Ibyo byose ni ibikorwa bikorwa na leta, ariko leta ikabikora ikoresheje amafaranga yakuye mu makori yagiye aratangwa n'amashirahamwe canke abadandaza muri rusange. Izi nyigisho tuzitanga ku buntu, no kuvuga yuko ugwaruka canke abakenyezi bipfuza kwiga izi nyigisho nta mafaranga tubasaba, ahubwo tubasaba umwanya. Rero nkuko twari twarabisezeranye yuko tuzobikora, tubisezeranye n'abarongoye ikigo c'ugwaruka ca Centre Jeune. Rero vyabaye ngombwa yuko dushira amasezerano twasezeranye mu ngiro, kugira ngo dufashe ugwaruka canke abakenyezi bakorera muri no komine yacu ya Mabayi, kugira ngo tubongerereze ubumenyi mu bijanye no kuriha amakori n'amatagisi. Akamo twari twagateye ugwaruka rwose abavyifuza bipfuza gukurikirana izo nyigisho muri komine ya Mabayi, twari twateye akamo, turabicisha mu magroupe ku marezo sosio. Abenshi ubwo butumwa bwarabashikiriye, ariko nibaza yuko hariho ugufata ibintu minenegwe. Ugwaruka ntibaratahura akamaro izi nyigisho zoba zitumariye, ariko
abantu basanzwe bafise amakoperative canke amasosiyete mu vy'ukuri baratahura izi nyigisho akamaro zifise, kuko hariho benshi baza baratanga amafaranga mu gihe hageze yuko badeklara, baratanga amafaranga babafasha, ugasanga bariko barabaha amafaranga menshi. Rero iki nico gihe niko karyo ko gukurikirana izo nyigisho kugira ngo baze baravyikorera, ayo mafaranga bahora batanga baze barayakoresha ibindi bikorwa mu ma entreprise yabo. Hamwe urwaruka rwacu rwobandanya rufise akagorane ko gufata ibintu minenegwe, mu vy'ukuri ntaho twoba turiko turava, ntaho twoba turiko turaja. Mu bisanzwe ijya mbona kazoza y'igihugu mu 2040 igihugu cyifashe, 2060 igihugu giteye imbere, urwaruka turafise uruhara rudasanzwe kugira ngo iyo mbona kazoza k'igihugu tuyishikeko. Ni ukuvuga yuko ijya mbona kazoza y'igihugu tuzoyishikako bivanye n'ibikorwa twakoze. Ibi bikorwa rero twakoze dutegerezwa kumenya n'ukuntu tubitangira ikori. Rero amafaranga leta izokoresha kugira ngo tugere kuri ijya mbona kazoza bizova mu makori twatanze, hanyuma bizoheza bituma amakori aja muri oberi yongerekana, leta ikora imigambi myinshi yambona kazoza duhishikeko byoroshe. Rero notera akamo urwaruka yuko mu vy'ukuri bohurumbira kumenya izi nyigisho zijanye no kudeklarara ikori ku masosiyete koperative yabo no ku mashirahamwe atandukanye basanzwe barimwo, n'ibikorwa by'ubudandaji bakora vya misi yose bakamenya ukuntu bashobora kudeklarara ikori. Inyigisho twazigeneye iminsi 3. Uyu rero n'umunsi wa mbere, kumbure izi nyigisho zitanguriyeko, aba wabonye twatanguranye tuzobandanya n'iminsi 2 isigaye kugira ngo iyi fishe yose dushobore kuba twayize twayimenye. Umuntu uwo ari we wese yakurikiranye izi nyigisho ashobora kuzuriza ijya fishe yo kudeklarara kw'ikori rya obere, ashobora kubikora mbere ashobora no kubyigisha n'abandi. Rero ni igikorwa kizobandanya. Uyu mugwi wa mbere dutanguranye tuzoheza inyigisho nawo, n'abandi bazokurikira tuzokwakira n'indi migwi igiye itandukanye bagende bigize inyigisho bazimara. Kugwaruka ndabatera akamo kugira ngo bahurumbire izi nyigisho, bahurumbire kumenya ibigezweho, kuko ntushobora kuba umukuru wa koperative canke umukuru wa societe runaka utazi kudeklarara ikori. Rero ni vyiza yuko urwaruka rwose, abo bose bumva bafise ishaka ryo kwiteza imbere no kujana n'imbona kazoza y'igihugu cyacu, nuko bajana n'ibigezweho bakamenya cyane cyane izi nyigisho zijanye no kudeklarara ikori. Hanyuma akamo ka kabiri ndagatera administration, nukuvuga intwaro muri rusange, barakwiye guhozako, bamobilize, batera akamo urwaruka kugira ngo mu by'ukuri bahurumbire kwiga izi nyigisho, bongere bafashe mu buryo bw'amafaranga canke bw'ibikoresho kugira ngo mu by'ukuri ibi bikorwa bishobore kuronka inyunganizi, kuko ni bikorwa rimwe na rimwe usanga bikeneye uburyo, ariko muri kino gihe dukora nyene iby'uburyo butwemerera yuko dukoresha, ariko turashobora kubikora neza gusumba uko twabikoze mu gihe twoba dufise abadufata mu mugongo. Ako niko kamo nogira ko ntera n'amashirahamwe asanzwe afasha urwaruka n'abakenyezi muri rusange mu byo kwiteza imbere. Murakoze. Je nitwa Niganze Josephine, sanzwe nkorera ngaha kuri centre Imabayi, ndongoye societe koperative y'abakenyezi yitwa Haguruka Mukenyezi Dukerebuke. Inyigisho kwe nazibonye neza, wazitwigishije yazitwigishije neza cyane, cambona ahubwo byari ibintu byari byoroshe ko
twari kuza tuvyikorera ariko niko tutari bwaronke umuntu ashobora kubitwigisha kugira ngo natwe dushobore kuza turavyikorera. Zanezereje cane kandi nk'ubu uya ntashe mbona uko noca amafishi ubu nyene nshobora guca ndayikompleta mbere nkaca ngenda kudeklara. Nazibonye neza cane, zanyoheye mu majambo makeya kuko narinda nazikeneye. Mu bisanzwe izo nyigisho nabonye ko zari zikenewe rwose, zari zikenewe mugabo twari bake rwose, twari bake. Ndibaza ko nk'ivyo biba vyavuye mu kunegirija. Ni negligence, hari igihe umuntu abona inyigisho, yumva inyigisho kubera ko hamwe hari urwaruka rumenyereye canke se abandi bantu bamenyereye ari uko biga inyigisho, ari uko bahawe nk'akantu ka déplacement n'ibindi, agaca amenya ko usanga ata buryo burimo, ata ka déplacement akuramo, agaca agira ibintu byo kunebukirwa, akumva ko umengo ibintu bimutakarisha umwanya, bitamuha amahera, umengo singira akamaro. Nosaba ko abaduhaye ubu butumwa nk'urongoye ikigo c'urwaruka Centre Jeune Mabayi yosubira agategura communication, agatumako abavyifuza bose, mbere babimenye nkatwe twabimenye uno munsi twize, tukaba twotanga ubutumwa ku badafise ama WhatsApp b'abagenzi dufise tubona ko bakeneye izo nyigisho, kugira nabo ikindi gihe bazoshobore kuronka iyo kazi yo kwiga izo nyigisho kuko zirabereye kandi nizingira akamaro. Ariko nk'impanuro nohereza abariko baratwumviriza nuko umuntu atoshira imbere, uwari wese atoshira imbere kwiga ikintu ngo nuko aronsa amahera, ahubwo ashira imbere kuciga. Nohanura abataje ngaha aya babimenye ko boshira imbere nyabuna kwiga ibintu, kugira umwete mu kintu kitabaha amahera, kugira ngo nibakimenya ahubwo bazoyaronke nabo bakimenye. Niyo mpanuro nohereza abashoboye kutaza ngaha kandi bashobora kuba bararonkejwe ubwo butumwa. Murakoze cyane. Nitwa Ningimana Jean Nestor, abenshi banze ku izina rya Nestabi, akaba ari jewe nsanzwe ndongoye ikigo c'urwaruka c'Imabayi, abenshi basanze biyita Centre pour Jeune Mabayi. Mu nyigisho dutanga ngaha muri kigo c'urwaruka c'Imabayi, turatanga cane inyigisho zerekeye irondoka jana amagara meza, tukongera tugatanga inyigisho zerekeye kwitunganiza imigambi yacu twokwita entrepreneuria. Naho rero twagize iciyumviro cyo kurondera mu baba babishoboye, mu baba baravyize, mu baba bahora bakora ibyo byo kwigisha byo bita abafacilitateur, bashobora kuza kudufasha mu guhereza izo nyigisho mu rwaruka rusanzwe rugendera ikigo c'urwaruka c'Imabayi. Rero mu mwaka uheze twashatse kubikora ariko ntitwa bwaronke woshobora kudufasha muri mwene izo nyigisho. Ubu rero uyu mwaka wa 2025 twavuye tumuronka kandi turonka umwe mu rwaruka rusanzwe rukora mu byo kwiyungunganya twokwita jeune entrepreneur. Aratwemerera ko ashobora kuza kudufasha kugira ashobore kwigisha ubwo rwaruka kandi atakintu na kimwe adusabye. Tuvuga ko ari jeune entrepreneur volontaire mu byo kwigisha ubwo rwaruka rwacu. Bashimye ukuntu yitanze kandi tunasaba n'abandi bashoboye kwitanga kugira ubwo rwaruka rwacu rushobore gutera ruja imbere muri ibi canke biriya. Muti rero tinikwe kimwatangure ku nyigisho zerekeye kuja kuzuriza impapuro za Uber, ni kubera iki kiringo turimwo ni kiringo twabonye ko amasosiyete koperative menshi n'amasosiyete hageze igihe cyo kudeklara canke cyo kuja kuzuriza izo mpapuro. Dushima rero ko twotangurana n'ico gikorwa, ariko mu bikorwa twamuhamagariye, mu bikorwa twumvikanye ko nawe ashobora kudufasha ahanini ibyerekeye kwitunganiza imigambi, kandi mumva ko nico gikorwa cyo kudeklara naco kiri muri ivyo bintu bitunganiza imigambi. Hama mu migambi batunganije ko ari imigambi yunguka mu nyungu baronse, bashobore guhereza ko na leta nayo nishobora kuronka mu bivuye mu nguvu zacu. Imbona kazoza y'igihugu cacu nta kundi twogishikako urwaruka tutakuye amaboko mu mpuzu dukore. Kuvana ko nyancwaye mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yasizeho bijya bigo by'amabanke nka Paeje canke Bije afasha urwaruka, bena rya banki ifasha abakenyezi. Twabonye ko byo byiza urwaruka tubigishije
kumenya kwitegurira imigambi hama bakaja kwaka ingurane, bamaze kwaka ingurane bagakora bunguka na leta nayone ikaronkera akantu kavuye mu izo nguvu z'ugwaruka. Ni ikibazo twagize kuba ugwaruka rutariko rurabyitabira cyane. Twaranditse amatangazo tuyacisha mu masengero atandukanye, tuyacisha ku mbuga ngurukana bumenyi dusanzwe dukoresha, turamanika ku mpome z'ahantu hakunze gukorana abantu benshi, kandi two tugerageza kuraba abenshi barabibonye mugabo n'ababibonye biraboneka ko ugwaruka rugifise akageso no kwita ko ari kabi, kuko bumvise ko byatumijwe n'ugwaruka nkabo bakimvira ati ikigo cy'ugwaruka ntabwo cyoshobora kuduha amafaranga nka kujya amashirahamwe ahora aza kwigisha ahora bikora, ugasanga batanze kwiyunguruza, barabagaburiye, barabahaye amazi, bagaca babona ko ikigo cy'ugwaruka kidashoboye gukora nk'ibyo, bagaca babona ati tujya tutabironka izo nyigisho ntazo tujamo. No bahanura rero ko ibintu mwene ivyo byiyumvira, ahubwo hanini ko bokwiyumvira ico basize mu mutwe, ko bokwiyumvira akamaro k'izo nyigisho. Rero nobabwira ko inyigisho zikibandanya, naho twatangwe muri ivyo mu tuzotangura mu bita elaboration de projet, tuje indani kuno bagira ibyo bita evaluation suivi iyo projet kugira ishobore kuba ari projet by'ukuri iterja ije imbere. Nuko rero twashimiye cyane gose uwo yashoboye kuza kudufasha, uwo morosha bikorwa twashimiye cyane, kandi n'abashoboye kwitaba twabonyemo abashika 5 bari bitavye ibyo bikorwa. Twafashe rero ingingo ko abo 5 yo bandanya bigisha paka tukabasohora, hama mu nyuma tugatangura n'undi mu kugira kabiri ushobora kuza gutangurira hasi abandi batanguriye. Potera kamo cyane cyane mvukira za komine Amabayi kudufata mu mugongo kugira ibikorwa twiyemeje dushobore kubishira mu ngiro. Murakoze.